Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka, tuzirikana ku kigabane cyaho cya kabiri guhera ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe rya mbere twisunga rivuga ngo ivuka rya Yezu. Muri iyo minsi haje itegeko rya Sezari Augusto ryategereza abantu b'isi yose kwiyandikisha. Uwatanguye kubaharura ni Kwiriniyo icariho cyo mu Busiriya. Bose rero baragenda kwiyandikisha, umuntu wese mu gisagara ciwe. Yozefu nawe nyene ava mu gisagara ca Nazareti mu Bugarire aduga mu Buyuda mu gisagara ca Dawudi citwa Betlehemu, kuko yamuka mu gisagara no mu muryango wa Dawudi. Agenda kwiyandikisha be na Mariya umukenyezi wiwe nawe yari yibungenze. Bashitseyo rero bahurirana nuko hageze ko yibaruka. Abyara umuhungu, imfura yiwe amworosa udushambara, amuryamika mu bwato bw'inka kuko bari babuze ikibanza mu buraro. Abungere n'abamarayika. Muri iyo ntara hari abungere baba mu gahinga, barara barakuranwa kurarira amasho yabo. Umumarayika w'Umukama arababonekera, ubuninazwa bw'Umukama burabakikiza, bagira ubwoba bwinshi. Nyamumarayika arababwira ati, subiza umutima mu nda, nje kubabwira inkuru nziza iza kunezereza igihugu cyose. Uyu munsi mu gisagara ca Dawudi umukiza yabavukiye, ni Kristo Mukama. Ikimenyetso kiza kumubamenyesha ni iki: muza gusanga atayo yakaryamye mu bwato bw'inka koroshwe udushambara. Ubwo nyene abandi bamarayika bavuye mu ijuru baja hamwe n'uwa mbere bashimagiza Imana bavuga bati, Imana nini nahazwe hejuru mu ijuru, ku isi naho hayagwe amahoro mubo Imana ikunda. Bene wacu muri Kristo Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen, amen. Bana b'Imana rero turi mu kanyamuneza turi mu kanyamuneza ka Noheli kadasanzwe. Mbega aho bamwe baba bariye uko batahura, abandi baba bariye bambaye uko batahura, ariko jewe ibyo byose wanje nta bintu byo kuvuga ngo nabuze impuzu canke ngo nari uko oya. Kera narabijamwo kuko numva umenga ntambaye impuzu shasha Yezu ntiyambonye, ntariye bijya n'ivyisi. Kirazira kuja gufata ideni ngo nuko ngo ari ku Noheli ngo abandi bompiga kuko ntambaye igitenge gishasha, oya. Rero reka dukwiye kuza twicisha bugufi nka Yezu Kristo. Reka twumve ingene vyagenze. Ijambo ry'umutwe rya mbere rivuga ngo ivuka rya Yezu. Akarongo ka mbere. Muri iyo misi haje itegeko rya Sezari Auguste ryategereza abantu b'isi yose kwiyandikisha. Ngo muri nyamisi haje itegeko rivuye hejuru ku mutegetsi mukuru ko abantu bose bategerezwa kubarurwa canke kwiyandikisha. Ibyo birazwi mu bihugu byose canke mu makambi y'impunzi birakorwa. Kabiri, uwatanguye kubaharura ni Kwiriniyo icariho cyo mu Busiriya.
baravuga ingene vyagenze n'uwatanguye kubikora gatatu. Bose rero baragenda kwiyandikisha, umuntu wese mu gisagara ciwe. Ubwo ngo bose baragiye, itegeko ryari ryasohotse, umuntu wese yagomba kuza kwiyandikisha mu gisagara ciwe. Kane, Yozefu nawe nyene ava mu gisagara ca Nazareti mu Bugarire aduga mu Buyuda mu gisagara ca Dawudi citwa Betlehemu, kuko yamuka mu gisagara no mu muryango wa Dawudi. Haleluya, amen. Na Yozefu ava mu gisagara yabamwo aragenda agenda gana Betlehemu mu gisagara cya Dawudi, kuko nawe Yozefu batubwira ko yari uwo mu gisagara cya Dawudi nyene, yari uwo batwara bibonye ko yari uwo mu muryango wa Dawudi. Gatanu, agenda kwiyandikisha be na Mariya umukenyezi wiwe nawe yari yibungenze, ngo agenda kwiyandikisha ngo be na Mariya umukenyezi wiwe bagenda kwiyandikisha. Rero tuhafate, agenda kwiyandikisha be na Mariya umukenyezi wiwe. Rero niho usanga hariho n'abantu bimwe babifobeka bakavyonona bakabicurikiranya kugira ngo abantu babone amaviews canke se bibonere abayoboke. Batubwiye ngo agenda kwiyandikisha hamwe na Mariya umukenyezi wiwe. Nubwo bavuga ko yagiye kwiyandikisha hamwe na Mariya umukenyezi wiwe, ntabwo Bikira Mariya yari umukenyezi wa Yozefu nk'uko abagore n'abagabo babana. Kubera nubwo hano aha muri Luka hariho bimwe Luka atavuze, mugabo ugiye muri Matayo canke muri Mariko, ugiye muri Matayo ucubona uko Yozefu gihe agomba kubenga Bikira Mariya, uko marayika yaje akamubwira ati ntutinye kumujana Mariya wawe, kuko mbese umumarayika aramusigurira n'ingene bigomba gukorwa. Ubwo rero aha rero baratubwira Yozefu yajanye na Mariya umukenyezi wiwe. Turabandana. Kandi ngo Mariya yari yibungenze. Gatandatu, bashitseyo rero bahurirana ni uko hageze ko yibaruka. Ngo bageze muri icyo gisagara c'i Betlehemu, ngo bagerayo bihurirana nuko Bikira Mariya hageze ko yibaruka, amezi 9 akwiye ngo yibaruke. Indwi, abyara umuhungu. Haleluya, amen. Imfura yiwe abyara umuhungu. Imfura yiwe wowe witambika imbere ya Bikira Mariya na Yezu ushaka gutandukanya Bikira Mariya na Yezu. Bibiliya bivuze ngo imfura yiwe abyara imfura yiwe, amworosa udushambara, ngo anamworosa udushambara, amuryamika mu bwato bw'inka, ngo amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu buraro. Ngo kuko bari babuze ikibanza mu buraro, murazi y'amabarura yageze canke bisaba gufata inzira ukaja ahantu, urumva babuze amazu yose ari ruzuye. Bana b'Imana tuze dutegera neza. Bikira Mariya yari yibungenze Imana, yari gushobora kugenda akababwira ati jewe umumarayika yarambwiye yuko ntwaye inda y'umwana w'Imana. None rero abari muri izo geste ni mubasohore mu mpigiri geste ntegerezwa kuvyariramwo. Mu Burundi, muri Amerika za Canada, mu bihugu mukaministre araje aribungenze, raba igitanda gisukuye neza, kura ko abantu mukaministre araje kubyara. Ubwishime bwo mwisi. Ariko Bikira Mariya aremera agenda ahantu mu kiraro cy'inka, kandi bumanye ibanga ry'Imana.
ubwishime nta bwahabaye. Oya, reka tubandanye. Twabonye ngo yibaruka umuhungu ifura yiwe, amworosa udushambara, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze ikibanza mu buraro. Ngo kuko bari babuze ikibanza mu buraro, nta bwishime bwahabaye bana b'Imana. Na Yezu yari kuvuga ati nje ndi umwana w'Imana, ngomba basohore hahandi muri kiya cyumba kimeze neza, bajya bariyo nibasohoke. Yari no kubikorera mu mpwemu ziwe nyene bigakoreka, ariko siko byagenze. Niyo mpamvu tugomba kwicisha bugufi, ko Yezu isi yose yari yiwe, ibyisi byose byari byiwe, kubera icyo atagwaniye kuvukira mu maternete meza cyane ngo babonetiye Bikira Mariya indera mufashe. Ubu rero nibyo kubarurwa nibihagarare, bigomba kugenda uko. Mugabo twebwe turararitse amazosi. Yewe Imana yavuze ko ngomba kuba mu nzimezi zuko ngomba kuja eka ababigisha ibyo bintu n'ibyipfuzo by'umubiri n'ubwonko bwayaze mu mitwe y'abantu, bumva bariko barimena bahiga ubutunzi bwo mu isi buhera akanya gato. None Yezu twatumurusha iki? Yicishije bugufi akaryama, akavukira akavukira mu iraro ry'inka, aho inka bazigaburira. Abana b'Imana, tuze turatahura Bibiliya, tuze turatahura ijambo ry'Imana, tureke kujana n'ibiguruka n'ibisayangana ngo yeye ngo umukozi w'Imana ngo ari hajya ngo avuze ngo urose byiza ngo birakoreka. No, bijya nibi abari muri bijya byose bajya bose bavuga ati ndagusengera ubone viza, ndagusengera ukene bukumve ko ndagusengera ibi. Bijya byose ni gihonomu, wumve ko uri kurakurikira inyigisho zipfuye. Emera uce bugufi, na Yezu yaraciye bugufi. Emera uce bugufi, na Bikira Mariya yaraciye bugufi, kandi yari yibungenza Imana yo mu ijuru idufashe, iduhe kubitahura cyane. Tugiye rero ku gice cya kabiri, aho tubona ijambo ry'umutwe rivuga ngo abungere n'abamarayika. Abungere n'abamarayika 8. Muri iyo ntara hari abungere baba mu gahinga, barara barakuranwa kurarira amasho yabo. Ibi birumvikana muri nyantara y'i Betelehemu hari abungere baragira inka n'impene, barara barakuranwa basimburana kurarira amatungo yabo, baraba ntibabibe inka zabo n'impene n'ibindi gutyo. 9. Umumarayika w'Umukama arababonekera. Ubu ni nahazwa bw'Umukama burabakikiza, bagira ubwoba bwinshi. Umumarayika w'Imana arababonekera. Umuco babona umuco udasanzwe, baragira ubwoba kuko nabo babonye ibitangaza. Ibaze ubonye umuco, ubonye umunsi umwe na Bikira Mariya yaragendeye, hanyuma mbona mu nzu harabona, nibaza ukuntu ese najyamye ntazimije itara. Ariko nyuma niko nibaza ukuntu noba najyamye ntazimije itara. Nza kubyuka mbona Bikira Mariya niwe yagendeye. Basi cyane byuka nicara ku gitanda. Yego ntambura gushima Imana. Rero urumva nabo babonye igitangaza, babonye umuco, bibaza icyo uwo muco uvuyeko. Rero babona umumarayika, reka tubandanye. 10. Nyamumarayika arababwira ati subiza umutima mu nda, guma hamwe nta ngorane. Nje kubabwira inkuru nziza iza kunezereza igihugu cyose. Haleluya, amen.
umumarayika nje kubabwira inkuru nziza iza kunezereza igihugu cyose, iza kunezereza isi yose. Haleluya, amen. Murumva abana b'Imana, ipfuze nawe ko wobona umumarayika aza kukubwira ijambo ry'Imana, aza kukubwira inkuru nziza. Atari wa mumarayika aza kukubwira ngo ufashe indege, atari wa mumarayika aza kukubwira ngo nguhaye ibi. Oya, shaka umumarayika akuzanira ijambo ry'Imana, shaka umumarayika akumenyesha ibyiza by'ijuru, atari baba marayika bo mu isi bazanywe n'abadayimoni bari kubeshabesha abantu, bababwira kugura amavuta canke babazanira bya bindi bipfuye. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. 11 uyu munsi mu gisagara ca Dawudi, uyu munsi mu gisagara ca Dawudi, murumva Dawudi arahambaye kwe. Mu gisagara ca Dawudi umukiza yabavukiye ni Kristo Mukama, ngo umukiza yabavukiye ni Kristo Mukama. Rero reka ndababwire, iyo ndiko ndasoma ahantu ndanezerwa cyane, kubera ahantu nari narahaborotse no mu mutwe. Niga mu mwaka wa gatanu, nkiraga kobwa kamanyama. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane no kutagira amanyama, ariko nyine nari mu rugero ndi ngendanye, twakina théâtre imbere yuko imisa yinjiye, tukabanza kubikina. Rero jewe nari nabaye umumarayika mfise nitoroshi, ndagenda rero ngenda kuraba bungere, ndabonye zitoroshi. Urumva nabo bajyame barazanzamuka, ndababwira ati nimuhumure nje kwa. Haleluya, Imana izonze nyibukira no kuri ibyo ubugira sinzohave ntakara. Rero umumarayika arababwira ati nje kubamenyesha inkuru nziza. Uyu munsi mu gisagara cya Dawudi umukiza yabavukiye, nzanye inkuru nziza iza kunezereza isi yose, ab'isi yose banezerwe. None bana b'Imana, muri iyi si ukuzana inkuru nziza yo kukubwira Yezu ukunda gukunda, ntumwakira kuko wowe ushaka Yezu wa wundi atanga amahera, ushaka Yezu wa wundi aguha viza, ushaka Yezu wa wundi atanga impunzu, ushaka Yezu wa wundi atanga imodoka n'indege. Ntushaka Yezu azana amahoro, ntushaka Yezu aguha amazi y'ubugingo bwo kuzobaho imyaka yose. Rero Yezu ko yicishije bugufi akavukira mu biraro by'inka, natwe dukwiye guca bugufi tukakira ishaka ry'Imana, tukareka kwirukankana n'ibiguruka. Uyu munsi ntabuze abantu bari mu madeni, biteranije na bagenzi babo. Waragiye ufata igitenge cyo kumudandaza, agukubisa igitenge cy'ibihumbi 35 cyangwa 50, kuko niwagura n'icyo zipora zoba yambaye bazoguhiga. Ugiye ufashe igitenge cy'ibihumbi 50 cyangwa ugiye gufata ibaze inadoze wanashaka cyane y'ibihumbi n'amajana. Uragiye ufashe igitenge ugiye kumutayeri umukubisa ibihumbi 30, ati ibindi 30 cyangwa 40 nzobizana ikindi gihe. Kumbe uri kuraja mu madeni ntayufise, ariko uri kuraharanira guhiganwa no kumva ko ku Noheli utegerezwa kuzoba wambaye igitenge gishasha cyangwa impuzu shasha. Ugiye kumubazi, ugiye kwibutike gutora imiceri, uri kuraja mu ngorane yo kumva ngo ni ku Noheli. Nshuti zanje, nukuri ibyo bintu byitwararike, ubyikuremo, ntukaje mu madeni y'ibintu ngo uri kuraharanira ku Noheli, kujya ku Noheli no kwambara ku Noheli. Genda bukebuke. Yezu umva ndababwire, njewe mu babanyi banje
udutara tuguma tumyasamyasa yewe umva ndababwire ega abazungu baradekora kandi ndazi no mu Burundi hari ababikoze nk'uko natwe iwacu barabikora ariko biravana nuko umuntu abahagaze n'umwanya yobigerako jewe sishobora gufata amafaranga ngo ngiye kugura ajya amatara yo gucana ku nzu hirya no hino ngo nkunde nerekane cyane ngo numve koko Yezu nyine ari kuri Noheli kubera ayo mahera ndayafashe nkafashisha umuntu agwaye cyane ndayafashe nkaraba umworo nawe nkamuha ikiro cy'ibiharage niho Yezu yombona gusumba uko nadekoye ayo matara n'ibindi cyangwa uko nambaye no kurya uko ntagomba kurya. Abantu benshi barabicumuriramo bijya bintu bazi ngo bari mu kirori niki kwanza muri mu kirori cyo mwisi ariko nituriko turiziza Yezu ntimuriko murizihiza Yezu muriko murizihiza ibirori byo mwisi Satana bajamo nabo ngo ni kunoheri watanzwe ubu niwogenda gutora igitenge kwa naka bijya ninyosha mbi za Satani ntabwo ari inyosha mbi zivuye kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo niyo kubwira genda ufata amafaranga uwestinga amahera mu biri bijya by'amasugwe no muri bijya by'ibi toys n'ibindi tudekora mu mazungo nuko biririmba nuko bigira gute ego abayafise bakwije bakumva kw'Imana itari kiridoga ko mu babanyi hariho abantu baraye inzara bikore. Ahandi naho ku masengero hirya no hino ni byiza ko babikora n'abantu bishize hamwe nabone bo bikora ariko wewe urabaga kukuri kurajamo urabe naho uhagaze urabe nyimba utabaye no mu nzu panze ngo uri kuratigita mu by'iminsi mikuru ya Noheli canke ya Bonane kandi umenya neza ko ataburyo bukwiye ufise. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Abandi rero mumbabarire iyi nyigisho izore kugwa kuwa mbere ariko nayiteguye imbere yo kuwa mbere. Rero mwebwe mwese mwagiye munyandikira mukeneye iminsi mikuru ndandingira icyo ndabamama sorry muze mumbabarire bene ibyo jewe sindabirimo. Icyo menya nuko Yezu mbega uyu munsi wa Noheli unyibutse iki ni giki ntatunganije kuva mu mwaka waheze kugira ndagitunganye cyane ni giki ntatunganije muri uwo mwaka uri kurarangira kuko urumva turi ku Noheli tuzoja mu wundi mwaka w'imbere mbega uwo mwaka diko ndarangiza nawifashemo gute nakiriye Yezu gute ubutumwa bwa Yezu naburanguye gute. Tubandanye 12 haravuga ngo ikimenyetso kiza kumubamenyesha ni iki. Umumarayika arababwira ikimenyetso kiza kubamenyesha Yezu wariwe muza gusanga kayoya kajyanye mu bwato bw'inka koroshwe udusambara ngo baza gusanga kayoya kajyanye mu bwato korohejwe n'udusambara. Imana yo mwijuru dutabare cyane koroshejwe udushambara masikini. Rero wewe ni hahandi ndagaruka nyimba Yezu yagiye kuryama bamujyamitse muri ubwo bwato bw'inka bakamworosha n'utwo dushambara none wewe uri kuraharanira nimwumve ko ari mu kigwa uri kuraharanira kwambara impuzu zishasha kujya neza. Bikira Mariya yabyaye uwo mwanya yagomba kwitabwaho nk'umubyeyi yabyaye agahabwa igikoma agahabwa ibyankenerwa by'umubyeyi ariko ntabyo yarose. Ariko wewe uri kuraza kwimena wimena muri kuratigita muri mu bya Noheli. Yezu yorohejwe yambaye udushambara kugira cha bugufa ducungure mugabo wewe uri kuramurenza ugwamo uri kuramurenza amanyama ngo ntambaye bazimeze ukumana
kositimu imeze uko turacumura uraraba neza yuko ibi bintu mbese ibi bintu Yesu azobitubaza ati mbega jewe ko navukiye hajya mu gisogorore cy'inka nkambara ukunuku sinabyihanganiye wowe kuki wagiye kwiteranya kuri mugenzi wawe ugatora ibintu byiwe utashoboye kubiriha wowe kuki wagiye gufata amafaranga ukaza kuyasesagura muri kuragura imyambaro nyeninza akaza kukwishyuza ukabura amahera umuha kandi uri mu nzu yiwe uri mu nzu y'abandi ugomba kuriha ku kwezi nkuko wabyiyemeje nyeninzu nawe yayubakishije amahera yiwe mugabo urayamwimye kubera nohe nshuti zanje murantunga turabandanya 13 ubwo nyene abandi bamarayika bavuye mu ijuru baja ariko nibaza bari kwandika niko kuri baja nasomye nawe murantunga abandi bamarayika bavuye mu ijuru baja hamwe n'uwa mbere bashimagiza Imana bavuga bati abamarayika bavuye mu ijuru baza hamwe na wa wundi wa mbere yagiye kubwira babungere baje hamwe basimagiza Imana bavuga ngo Imana nini nahazwe hejuru mu ijuru ngo Imana nini nahazwe hejuru mu ijuru kwisi naho hayagwe amahoro mubo Imana ikunda ngo kwisi naho hayagwa amahoro mubo Imana ikunda hayagwa amahoro mubo Imana ikunda raba uri muri abo bantu Imana ikunda birabe neza kuko ni waba uri kurikiruka n'ibyisi ujana n'ibyisi uzoba utari mu bantu Imana ikunda ni waba uri kuraza gufata amadeni y'abandi utazoza kwishura urabe neza kugo rukundo Imana ibyo bintu Imana ibinezererewe icyo no hanura abantu nuko twoza turicisha bugufi kuko ndazi ko hari abandi ku Noheli batigise muri ibi cyane bariko baratigita muri ibi ariko no kuntu ribonane bazovuga ati ntegerezwa guhinduranya n'uwo ari we wese ambone kuko nanje kera niko nari imeze ariko ubu sishobora kuvuga ngo niko ndimena nkunde nambare ibirenze bana b'Imana Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza tugiye kwinjira Yezu duhe gutahura iby'ijuru Yezu niyaza gutwara ishengero tuzobe turi kumwe abo nakomerekeje munyihanganire hanyuma ariko kandi abo tubyumva kumwe tubandanye neza n'urugendo ruja mu ijuru umukama Imana abahezagire mwarahezagiwe n'Imana murakoze ku izina rya Data n'irya Mwana rya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninaza